N'umuganga ariko nuko byinshi ibyakoreye umuntu kenshi usanga umuntu yagize ikibazo je nkaje hajya nanisubiyeyo kandi ubwa kabiri kuko naragiye ubwa mbere ngiye kumubuza ivu yatoye arite ahubwo aca aroga kamera yacu twari dufise sinzi ibyo yayigiriye ikirazima acayora kandi rindi ipfu rero nibyo nari ngiye kumubwira asese atekure ahubwo sinzi ko yandoze kandi yaciye asukira ibintu by'imiti yari afise mu kabase yari karakora sinzi yari karabitegurira aca binsukira mu maso rero kuva uwo mwanya mvuye ngaho natashe meze neza ariko nashitse muhira hagenda arahera umwanya numva mbona amaso umenga ari karabyimba nkaguma niyagaza indani mu maso n'ubu rero simbonane sindiko ndabona neza nka we mbona umenga ufise imitwe ine ngaho mbona menga afise imitwe mbona umenga hicaye abantu bane ngaho imbere yanje bakunzi Sali bakunzi ba Inyishu Media murakomeye meze fresh muri good so je meze neza cyane nko mumbona jewe ntare Jesus Carmelo imbere ya kamera inyuma ya kamera ni wawundi nyene musanzwe mumenyereye Benisha niwe mu cameraman wacu twemera muri no minsi so nkuko mumbona ngaha anye ndiko ba Sammy ndi mu kajarde kari mu rupangu ko ba Sammy nagiye kumugendera Sammy kuva muri Wakalai TV aho yaramaze iminsi adatonda ku kazi ntituzi ukuntu byagenze ariko twarabonye ibiganiro yagiye arakora sinzi kandi ivyo byamutumye Sammy atagira gute adabandanya atonda ku kazi nkuko muzi ngaha anye twigaye turi Inyishu Media twiyemeje kuza turagendera abantu dukuramo inyishu mu bibazo usanga baba bafise rero sindahandi sinotinya kuhavuga kuko ni mu gihugu ciwacu turi mu Ngagara iwabona Sammy rero nkuko mumubona ngaha anye aratekereje umwanya munini nubwo yambaye agashati kameze neza cyane kagoroye amakuru turonka bavuga yuko yaramaze n'iminsi atanavuga rero sinzi ko no munsi aza no kuduha umwanya ngo bashe kutuyagisha Sammy urameze neza meze neza bukebuke umeze neza bukebuke kubera ikatari cyane ho akajwi kawe kumenga ntikariko karaduga akajwi nikayo karaduga nyene maze iminsi ntariko ndakora mbutari kurakora hari ibintu nyene bihinduka kwa kuntu tuja gukora hariya tukavuga cyane kuno muzi bumaze iminsi ngira nk'itatu ndi muhira ntariko ndakora umaze iminsi ishika kuri 3 uri muhira utari kurakora Sammy woba wahuye n'ikibazo nyabaki cyo bacagutumye utaja ku kazi mbe ku kazi ko bakarahagaze canke woba wagize izindi ngorane z'ubuzima bw'iwawe oya akazi ntikahagaze ahubwo nagiriye ikibazo kuri tere uribuka hari Mutama Banderas bagiye kumuvumbura iwiwe abo dukorana hanyuma baramufata ama video baraza kuri biro yababujije kuyashirako baca barayashirako kuri YouTube abacaza ku kazi wacu gutera induru ngo babifute baravyanka hanyuma acayora ivu ry'ahantu je nari mpagaze sararitwara kandi urya mugabo ramuza akoresha ibintu by'imiti cyane araroga cyane benshi bavuga ngo araroga kandi ibintu by'imiti byo nawe urabizwa ariko ujya n'umuganga nk'ibiganiro tuza turakorana nawe avuga ngo n'umuganga ngo ntabwo aroga n'umuganga ariko nuko byinshi ibyakoreye umuntu kenshi usanga umuntu yagize ikibazo je nkaje hajya nanisubiyeyo kandi ubwa kabiri kuko naragiye ubwa mbere ngiye kumubuza ivu yatoye arite ahubwo aca aroga kamera yacu twari dufise sinzi ibyo yayigiriye ikirazima acayora kandi rindi ipfu rero nibyo nari ngiye kumubwira asese atekure ahubwo sinzi ko yandoze kandi yaciye asukira ibintu by'imiti yari afise mu kabase yari karakora sinzi yari karabitegurira aca binsukira mu maso rero kuva uwo mwanya mvuye ngaho natashe meze neza ariko nashitse muhira hagenda arahera umwanya numva mbona amaso umenga ari karabyimba nkaguma niyagaza indani mu maso n'ubu rero simbonane sindiko ndabona neza nka we mbona umenga ufise imitwe ine ngaho mbona menga afise imitwe mbona umenga hicaye abantu bane ngaho imbere yanje bakunzi ba Inyishu Media murumva ikibazo Sammy yahuye naco ari kwitere aho yagiye gukora ikiganiro akora n'ujya Mutama wacu Mutama Banderas
mbe urazi ko Mutama Banderas ari we se wa boss w'iwacu CEO wa INYISHU Media igihe ngendayo ubwa mbere najanye n'urya boss wawe nyene twarajanye ndamubwira ati wewe tugende ubwire papa wawe irya vuya ryanje yatoye andekeje kuko nta kintu na kimwe twari ko turapfa nawe agenda arondere abamukoreye biriya bagiye kumukamera kumuvumbura kuko Jesse je nari nagiyeyo nta nuko twajyanyeyo ariko kuntu yaciye yaza acarondera jewe nivyo ntahuye neza ari namutwaye kugira agenda amubwira ati uyo muhungu mureke nta kintu na kimwe mupfa ariko nuko vyaje guhindukira birabandanya gushika naho mbona nyene yabikomeje aransukira n'ibintu mu maso ubu amaso ngahaguma vyimba sishobora no gukura kamarori kuko hariho nk'izuba nkuko hose no gukanura ryamishwara aranyizuba inkubise mu maso numva imisonga ikubita no hose no mu mutwe yankoreye ivyari byo ahasinde nta nuko ndiko ndaja ku kazi ko ntibikunda kuko nkora ku kazi meze nkuko wapi Pole sana Sammy ndumva wahuye n'ikibazo gikomeye cyane ariko Sammy shaka kumenya Chende wamuhura n'ivyago ubushize nagenda gukura kuri urya mutipe muvuto ubwo wewe uri kwitere ntihobo uri kurigenza nabi je kuko je nanje ndigomba ndabikubarira inyenda gushingire nk'intahe urumva je naratanguye akazi ntangura muri izo nzira nyene abantu ngiye gukoresha ibiganiro nkabitwarako nabi nkerekana imico mibi nanje narahuye n'ikibazo nk'ico ciwawe ndarogwa kandi abandozi mparura ko yoba yari hagati ya urya Mutama Banderas canke urya mugore hariya anyu urya mugore nimba sinzi kari umugore nuko ari umukecuru numva ngo yitwa Aisha je sinzi ni yaba urumva nza guhura n'ico kibazo cabo barandoga nawe ntoba uri kuritwara nabi werekana izo ngeso zoba zitari nziza witwara nabi ku bantu Sammy wewe ntareje sindi ko nditwara nabi kuko wewe byo wakora warakubitana ariko jewe nkujya muvuto wewe hajya nariko ndakora nabi cyahe naringiye kumugira neza je nararondeye umugore wiwe ngenda ndondera ndamuzana kwa muvuto muhira urumva kumukuri yari yaranse kugaruka ku mugabo wiwe ngiye kubahuza gusa jaho naho yuko ari ikintu ciza niho ndabakorera kubahuza umugabo yabuze umugore wiwe ariko uyundi mugabo nawe nyene bitamuvuye ko sinzi jaho nabona ndiko nkora ikintu kimeze neza ha mujya nawe Banderas je nari ngiye kumusaba kuko nahitanye umuhungu wiwe sinagiye jenye narahitanye umuhungu wiwe ati tugende unsabire papa wawe rijyavu arisese urumva turi kumwe ngaho nyene ikamera ibirazimye ariko Sammy ushobora kuba uri kurakoresha iryo jwi uri kurakoresha ndaryumva nta kuntu woba warakoresheje ijwi riri hejuru ku buryo umutera ishavu usanga ujya Mutama arakugiriye nabi je sinigeze ndamutera ishavu urya Mutama turi ari mu batama bakaze kandi bankamanyama iyo ugiye ujanye ibintu by'amanyama usanga uri kurahura n'ikibazo ku munsi wa mbere tujana urya muhungu wiwe je nagiye bukebuke ariko mbonye ibibaye bwa kabiri nsubiyeyo nagiye mvuga ati jewe ibyabaye byarabaye ivu ryatoye kabiri ariko Sammy watubariye ibintu vy'amaso ngo mu maso yiwawe nkuriya mu cameraman wanje umubonamwe ibipande bine vyatanguye gute watanguye ubona ivyo bipande bine twoshobora kuraba mu maso hiwawe tukabona ukuntu hameze urya muzi je mva hajya ansutse ko bijya bintu nakubwiye yuko nahavuye numva nyene meze neza ataye ngorane fisi ariko rashitse muhira mpejeje koga naguma numva bidakunda ko nkanura neza amaso menga guma shaka gufatana akanuye naho nkumva imisonga indani mu maso atangwa uko naguma ni ngira amaso nkuko aravyimba atangwa kugenda vyimba buke hama ngiye kuzuba hoho nkumva imisonga ikubita ino hose mu bwonko hose imisonga myinshi mubu sishobora gukura akamarori kuko urana turi kuzuba izuba igenze rikandasira mu maso n'ubu nyene wobona nguye hasi none woba waragiye basi nko kwa muganga ukagenda muri hopitale canke ukaja ku centre de santé urabe baguha imiti canke barabe ko bofufahaza canke ukaja muri bajya baganga bavura amaso ukaraba ko hoba hari ikibazo mu mitsi yiwawe y'amaso nko mu manere ejo niho nagiye kwa muganga nagiye ku mugoroba ariko bararavye amaso babona barabona yuko ari karavyimba
ariko barabura ingwara n'imwe rimwe babona nta kibazo ibipimo byose bagize babona atakibazo barambaza ukuntu ko atakintu cangiye mu maso ndaca ndababwira ukuntu byagenze ati hari umuntu yansutse ko ibintu bimeze nk'amazi mu maso nyene ariko je kuva mvuye ngaho nabonye atakibazo baca bambwira ati we genda re muhira kuko nta ngwara nimwe tubona ubu rero niho natangiye kumvira ati bijya bintu yasutseko ndabona ko biriko bingirira ingaruka mbi ntari niteze rero iyo miti akoresha nubwo avuga ngo numuganga jewe ubwo mbona no mwita umurozi. So Sammy Fori ndagushimire cyane kuba umpaye kino kiyago ndagusengera n'abakunzi ba INYISHU Media bagusengere kuko Imana ni yo mushobora byose niyo ikiza abantu ikiza impumyi ikiza ibimuga ikiza abantu bose mu ngorane zarizo zose hama natwe nk'abakozi ba INYISHU Media twiyemeje kuza turatora ibibazo by'abantu bose je ndagerageza nje kurya Mutama Banderas ndamubarire ati byo wakoze burya uraraba ugende buke buke umuze umuvuru urya muntu kuko ararengana. Sammy ndagushimiye cyane kukiyaga umpaye. Naje ndagushimiye ntare kandi ndagushimiye kuntu nyitaho kuntu wamumba hafi iyo ngize ibibazo ndagushimiye ujya mu Mutama Banderas ukaba wo mushikira ndagusavye je ugende umubwire ambabarire andekurire je nsubire ku kazi ereka ngaha yamboshe ubona ko yamboshe. Bakunzi ba INYISHU Media nukuri ibi bintu birababaje cyane mbandanye mudukurikirana mudushigikira mutibagira kugira gute kugira subscribe n'abakunzi ba INYISHU Media aho muri mwese ndabasabe mu nsengero kuko je ibintu ndiko ndacamwe simbona neza ibyo ari byo ko uwo muvandimwe wacu agiye kuba impumyi Beni